amajambo nayakiriye mu buryo bubiri hariho ayaje ababaza hariho mabi cyane hariho ayaje ego hariho na meza yaje ari meza donc meza nayakiriye nka kado nk'ingabire mba mpawe canke nk'abafan mba ndonse bashasha ayo mabi nayo sinayakiriye ngo mbabaze ahubwo nayakiriye nk'ayaje kuntera intege parce que ubishize mu mutwe ni hamwe uca usangana kuhone wayisubije ukavuga ati rega sindabimerita koko nkuko babivuze mugabo byanteye intege bituma nejo canke igihe yejo ntera intege n'uwundi ego ivyo wemerewe warabironse ivyo nemerewe ego narabironse vraiment ko bigutwengeje gamisi oya urumva abamisi ne babesha uvyibuke bavuga ishuri narabironse bavuze umuriyoni nani ivyo urumva uriko urambaza ntavyo bibuka bavuze shantu urawuronka oya narawuronse nabanje no guharura ndaverifye imbere yuko mva mu Kayanza ego ndabe ko koko ukwiye urakwiye vraiment ego ndareka ndabivuge muga ntibave bankubita twari tunoti dushasha gusa voilà bakunzi wa Magic TV mumeze gute murakomeye kuri micro ni kundo Ange Minushe ngo mubibona hama ikiganiro kino munsi ni kiganiro ngira nkorane n'umwigeme babita gute mu Kirundi ni banyampinga bambwiye ko ari Kirundi wo mu ntara ya Kayanza muramwumva ndumwigeme ataramara no ku bumisi ku bunyampinga n'amezi n'atanu cyangwa aracari mushasha reka rero tuyage atubwire ingene yakiri ibintu vyiwe reka sindabimarire ngaha reka ndamwakire urameze neza ego ndameze neza mu misi mushasha birakomeye cyane umeze fresh meze neza wiyumva gute ari we wenyene mu ntara za ruguru watowe byakunze ko mu misi atogwa wenyene handi hose babivuye hewe ni iteka ridasanzwe kuri jewe ego twibutsa akazina rero nitwa Marielle Aduhe ego ni umunyeshuri ego kuri Université des Grands Lacs ego mu wa kabiri mu gisata ca télécommunication et réseau ego wow nikiki cyatumye bagutora mbebasha ningiki tubaze juri reka tubanze tuyaga ibindi ndashaka kumbwira ukuntu wiyumva muri iyi minsi cyangwa ikintu kwanze ikintu cya mbere ikintu cyahindutse mu buzima bwawe ikintu cyahindutse mu buzima bwanje nuko hariho ibintu udasubira gukora kubera urumva ubuserukira abandi hari ibintu udasubira gukora donc hariho ama place udashobora kujamwo peut-être umva kugira ngo wame uhesha donc image nziza abakobwa userukira ego tuma hariho iyindi phase nagiye ko y'ubuzima novuga ego urumva kwama abamisi bubure sasa zamva ngo bare watoye ngo misi ngozi ngo misi kugasaka ngo misi ngoma naho bibera Bujumbura wowe ubahega misi ino kubera ishure cyane no mu buzima busanzwe umwana yabibukiye Bujumbura bon navukiye mu Kayanza mu gasihomba vraiment ya sihomba mbino famille nga ego famille kuki uwagiye kwitoza no kubera hariho ico nari nshaka gushika ko mu Kayanza ego kandi umva nari nkeneye iyo titre kugira ngo nshobore kugishika ko bien sûr ego haje imbere ko babatora mu mari misinga na gute hewe avant présélection avant donc présélection yabaye mengo avant des semaines avant ko badutora hama hariyo na bootcamp yabaye aha mwayimaze n'igihe kana imisi itatu ine kuko c'était du 28 au 31 uzigitunda kubajije kwera inyifato yawe urumva umengura umuntu wamaze une semaine hariya bari kora gutegura urumva ni Miss Burundi murabibona kwanza na Miss Burundi hari kuntu avuga wewe nibisanze nyene umwana mugabo hiraba uratekanye urumva babandi bari hariya niko usanzwe mu buzima busanzwe cyane mu buzima busanzwe nsanzwe ntekereje usanzwe wemereye ko nyene oh my god ndashaka kumenya ikintu ca mbere icyatumye ndanamutuma ko ngame Magic TV umbwire wakiriye gute ama commentaire y'abantu bagize umaze gutogwa kuri Miss Kayanza ajya amajambo bavuze cyane ku ma réseaux sociaux wavyakiriye gute canke byahinduye iki muri wewe amajambo nayakiriye mu buryo bubiri hariho ayaje ababaza hariho mabi cyane hariho ayaje ego hariho na meza yaje ari meza
donc meza nayakiriye nka kado nk'ingabire mba mpawe canke nk'abafani mba ndonse bashasha ayo mabi nayo sinayakiriye ngo mbabaze ahubwo nayakiriye nk'ayaje kuntera intege parce que ubishize mu mutwe ni hamwe uca usangana kuhone wayisubije ukavuga ati rega sindabimerita koko nk'uko babivuze mugabo byanteye intege bituma nejo canke hirya yejo ntera intege n'uwundi ego mbega hajya bijya vyari vyahajya ku marezo sociaux hari benshi bitakunze ko dushikayo abari bahari muri sare bari bakwishimiye canke baravuze ati habayemwo bararenganije vyari bimeze gute bon abari hajya muri sare bon ngerageze kuvuga gato kuri urya munsi jewe j'étais pas là nukuri urona kuko uvuze ngo ubwira urabe public asha kari kuba kabaye naziya hotaro ariko usanga wisanze hasi mugabo de moi narabo bon public yo mu Kayanza yabaye public nziza iryoshe barafana donc winjiye barakomera amashi rero kuba hari ico bacarabaye bavuga ati ntibanyishimiye bon nagiye kubona ko bari banyishimiye bamwe avant ko bavuga miss bose baguma baprograma numero yiwanje ego umva kubera bon ego novuga ngo byaribonekeje parce que j'ai mieux répondu nishuye neza ikibazo en plus na projet nayo nagerageje kuyipresenta neza ego hari ubuzima abamisi bacu bo mu ntara cancane za ruguru bakunze kugira hari bazi bakunze kugira se mvuga ubuzima hari bazi bakunze kugira ivyo bemererwa ntibabironka cyane ubwo cyo kintu turacumva kuri Kayanza gusa ahubwo Kayanza bakunze kwidoga ngo batora abakobwa batishimiwe ku ma réseaux sociaux mugabo ikindi kintu cyo cy'uburyo cy'ibyo baba bemereye mwebwe abari sawa biba bimeze neza nukuri nka commission je mvuze aho ngejeje uyu munsi kuko urumva nta mwaka ndahamara n'amezi 5 oya deja ni misi 17 misi 10 jours ego urumva ngerageje kubivuga nka commission je ntwa ndaraba nukuri baritana kuko barambaza ati mbega bite n'amahoro ubimeze gute baranyandikira nta misi hera batanyandikiye ngo bambaze ati mbe tuzotangura ryari bikoko bon barakwitaho demo ego c'est vrai peut-être ari abo byo byarashikiye ntibiteho mugabo peut-être hoba habaye ikibazo cyo uko batakomunitse canke batagerageje kuvugana ngo bayage ego mugabo aritanaho vraiment nabajije ati mbega ivyo wemerewe warabironse ivyo nemerewe ego nabironse vraiment ko bigutwengaje gamisi oya urumva abamisi ne babesha uvyibuke bavuga ishuri narabironse bavuze umuriyoni nani ivyo urumva uri kurambaza ntavyo wibuka bavuze shantu urawuronka oya narawuronse vraiment nabanje no guharura ndaverifye imbere yuko mva mu Kayanza ego ndabe ko koko ukwiye urakwiye vraiment ego ndareka ndabivuge mbwa ntibave bankubita twari tunoti dushasha gusa voilà hama umumisi nyene wa Kayanza uzoshobora gukora ibintu gute kandi uri ngahe Bujumbura kandi kwishuri uzobikorera he Bujumbura uzozura bimeze gute mu bintu bya projet yawe projet wanje natubise gato projet yawe yari ivugike okay projet wanje iri intitulé mu congereza nayishize mu congereza titre yayo ni The Woman Empowerment and Innovation in Technology donc ni bintu n'imyuga ngerageje kubivuga mu majambo make mu Kirundi ni imyuga ariko umva harimo empowerment ni autonomisation mu Gifaransa harimo donc kwiyemera gukora donc pouvoir d'une femme icashoboye gukora umva hazoba harimo gusensibiliza abakobwa ko bategerezwa gukora apana yuko bababwiye ngo uri mwiza canke iki oya bategerezwa gukora kugira ngo ejo habo habe heza apana ko wama witeze ikintu ku muntu hama hakacabamwo technology rero ukabuzi ko kuva muri 7e bakwigisha technology bakwigisha kuboha umugozi bakwigisha gukingwa ibiye donc ibintu genre harimo ama stratégie harimo novuga ngo iki harimo ibintu byinshi iragutse sinashimye kwirimita harimo photographie harimo informatique harimo donc harimo tout en général rero projet yanje ntizonyorohera gose gukora ndi akure y'intara navuze ko nzoyikoreramo ariko nzogerageza uburyo nshoboye bwose kuko
naramutse nja kwitoza nuko nari navyiyemeje koko bizonsaba ko nza ndaduga kenshi kabaho kumbure mbonane n'abakobwa kuko navuze ko nshaka gukorana emem nabize emem nabatize sinshaka gukorera mu bize gusa kuko hajya mu bakobwa batize nabo nyene hari abafise ingabire rero ndashaka kuzoza ndaduga cane kugira ngo dukorane emem tuvugane ndabashikane kure ndashaka kuzoza ndanabasabira ama formation mu ma société abijejwe babinkundiye bien sûr urumva bizonsaba inguvu nyinshi cyane kwifatanya n'ishuri muramwumva Miss Kayanza antuka mwavyumvise ico bamutoreye muranacumva kirenze ico mwari muzi haje Miss Kayanza arafise umuhungu bakundanye umuhungu ya papulo mama kubera iki none bon si kubera ndavyanka oya kandi bizonashika yego bon ariko ni kubera umufundi mu bisanzwe aba ari occupé cyane n'ivyo akora ngaho hari ibintu sheri byizana uko nyene gatangwe no kutasheri hari ibintu Miss byizana uko nyene gira tubeshe ntaba ex office oya bari basimbeshe nkabangaye nta kuntu nzoki kwishurira turi reka nagufashe 10 okay tuharure oya ba Mathias na ba Mariko ntawo no mara vraiment ndahera kuko imana oya si benshi kandi ni black oya no mara okay urumva rero uvuga ati ndarindiriye nzoca nsubira kuri wundi bon oya kameme ariho muzomubona avuye aboneka ariko Miss twavuga ko aba Miss batabesha urumva umbajije umuhungu mukundana ari gihe bon ni benshi dukundana bien sûr nk'abagenzi ariko urashobora kumbajije wambajije wa projet harimo n'abakuze n'aba brother muri bajya sibo twavutse oya n'ukuri umbajije wa projet ariho mugabo yego mugabo ntiharagera ko ndamubabwira murarindiriye okay l'essentiel nuko twumvise ko Miss atari wenyene hama yuko turangiza ikiganiro cyacu ndashaka umbwire ikintu cyatumye uhaguruka ntiwakimbwiye fresh ikintu cyatumye uhaguruka avuga ikamvi gujumbura ngende ntaravye ngo abantu bazovuga ibi canke bazohava ndavye abandi bakobwa turi kumwe bazohava canke ngutinya abandi bakobwa ubonye mugirana wovuga ati je ndagiye jewe nta bwoba ntaki nigiki cyatumye wumva uhaguruka okay cyambere reka ngerageze kukivuga nubwo nari natinye kukivuga hari ukuntu abantu sinzi ntanze nk'akarorero ko yakuntu bakunda kuvuga ngo imwaro ngo bakunda amafaranga voilà reka ntanga akarorero kuri Kayanza urabona uri umukobwa ukavuga ko uva mu Kayanza uzumva ngo yo ngo byabisuma tu vois yego nazangozi zose Kayanza ngo byabisuma ngo yo ngo bamwe bafise ingeso mbi ngo nta kigenda bon ugasanga umukobwa wo mu Kayanza ntari fier y'icari kubera ibyo bamubwiye kubera ibyo yumvise ku bantu rero ico kintu kiri mu byambere byatumye mpaguruka mvuga ati ibi bintu ntibibaho ifo ko mpesha image abanyakayanza yindi nziza batari bwababoneko rero urumva ico kiri muri bimwe icya kabiri naco reka ndakivuge kuva kera namye nifuza kuba umuntu aserukira abandi urumva kubaserukira rero mu buryo ubu novuga ati kubereka inzira kubereka umurongo wo gusuiva rero mu Kayanza hari ikintu abakobwa umengo ego ni benshi urabona ko ni intara ya mbere irimo abantu benshi urabizi ahari abagabo 10 hari abagore 100 bari benshi rero urumva mu Kayanza plus abantu ari benshi plus n'abakobwa ari benshi rero nashimiye yuko abakobwa ubwo bwinshi bwabo bukora cyane rero nivyo bintu bibiri byanduganye bikanjana muri Miss uratubwiye ko ushaka guhindura image abantu cancane bafise kuri province ya Kayanza ahanini ni ibintu nyene usanga biri mu gihugu cyose usanga ari ikintu bibaza umubone umukozi kumva ngo Kayanza ngo ya sindamwakira ico kirahari none duca twibaza ati mbega ko agiye no gusirukira Kayanza gusa eske Miss yoba yifuza kuzoja muri Miss Burundi naho kugira yerekane Kayanza uko ibintu bimeze ico kibazo rero ni hatari gose bon
nta vision mfise yo kuja muri Miss Burundi. Urumva ya confidence wari ufise ariyo kuva no kuja mu Kayanza gusa Oya. kurenga kuki wihaye amalimite ngaho. Bon, si confidence novuga ngo bon, duma reka nzobisengere ngiba nzoshobora ariko bya Miss kubinyuka. Kayanza ntwabisengere. Yo nabisengeye cane renda gutera inkuru ego. Bon, duma sinkora ikintu ntabanje kwiyumvira reka n'ubu nzovyiyumvire ko peut-être ne bagira amakandidatire nzobabwira ati nagiye. Nagira vision ni kugira ahubwo n'abarundi twese bitwereka kuko ubu wagiye mu Kayanza gusa still zovyerekana mu Kayanza ngo ugiye muri Miss Burundi ukaba Miss Burundi urumva ko ari bavyo babikaze gose kugira tumenye Kayanza ico bashoboye. Urabona rero kada gutera inkuru muri ico gihe nzoba nashitse kuco nashaka mu Kayanza hashobora kuzovamo umukobwa umwe mubona foromye umva yuko bizonyohera cyane ajayo nubwo ntogenda je urumva yuko hari ahantu utarugeza urumva vyari nje kuva ushikanye imbere ya portail gusa usohoka portail urumva ndacavyumvirako uracavyumvira kugira kubisengera cyane reka rero avant yuko turangiza ikiganiro cyacu turifuza nyimba bikunda kuko abamisi n'abantu batoroshe twafata nk'abaririmbyi bikunda ushaka kubwira abantu amazina yawe ukoresha ku ma réseaux sociaux kugira bashobore kuwandikira abagukeneye arabo gufasha ama projet mugana aho nyene bidakunda bashaka kuco babwira aho bashobora kwandika ari kubajejwe Miss Kayanza kuko hari abantu benshi bashobora kwiyumvira ati uyu mwana turabanya Kayanza tushaka kumusupportinga yego. Bon, duma reka ico nyene kuvuga kivuze jewe ndabaha konti yanje ya Facebook yego. Konti yanje ya Facebook ni Era Gabi Mariel Aduhe yego. Hama kubakeneye ico bashobora kubaza donc cihariye bashobora kubaza commission ya Miss Kayanza uja kuri page yabo ya Miss Kayanza urandika ko message barayisangako Miss Kayanza barangera ko 2022 canke oya ni Miss Kayanza guco gusa ego donc tugushimire Miss ko waduhaye umwanya murakoze cyane nawe tunakugira courage cyane merci ibintu byose uri kurategura byose bize bigende neza hama kandi twari kuri umukobwa akomeye cyane twagize ubwoba yuko bijye bintu ushobora kuba byaragutiri mu kije gatoya tugasanga turabivuze turagize ikibazo mbwa twari kuri umukobwa uri forte cyane kandi bitwereka yuko abari muri jawe batihenze. Merci beaucoup. Ego vraiment courage cyane kandi. Merci. Ego abakunzi ba Magic TV tubabwira ko tubakunda cyane cyane abanyakayanza musupporting umukobwa wanyu mwumvise ko ari umukobwa afise ngaha mwavyumvise n'ingene yishiriye ibibazo ndavuga ko ndabakunda cyane nanje merci beaucoup ciao ciao.